ijana ku ijana kugukunda ndagukunda ariko aho ugeze ndarambiwe singenda amaze kubikubwira niyo kubera ko mu matiza aho nashaka nibiki kubera mvuga ati Jackson n'umugenzi wanje nawe n'umusheri wanje ariko vyarashobora gushika jewe nkaza nka Ivyo mvuye nkaca nsanga Jackson bari kumwe n'uyu none noca nibwira ko atakintu boba barakoze Dije nukumbwiye jewe ndabikubwiye neza wayibona bon none miri wogira iki umuntu mumaze kwizerana umwizera nkande ni nyoko wawe ni so wawe ni Imana ni marayika na marayika ntuzenya Yosefu nigeze amwizirije kugira ko Mariya azobyara umukiza Yesu gusyonzi ico ukuri kuzomenyekana Every story matters. Lovers bakunzi ba STV nize komeze bomeze neza ndashimye neza kuri micro za STV muri kumwe na Milififi aba murabibuka bose witwa Didier witwa Bichonde bomba tugende muri STV sinza abakuru bafitse basanze kuri biro ngo ashaka tuyaga mere kwera imvura ikirimo imeze naje ngo atika tuze nga hanze twegere nga hanze ndarakudira mukije Didier namahoro nawe makuru imisi uraberewe kweli nori yabereye wanyu merci Bichonde mambo umeze neza nasikia barizi ni kawaida kuberewe none ndagusumba urasumba none Didier na makirero niho mengo nafise jambo nyamukuru habaye nari nakurondeye kubera ari ikiganiro nabonye cyaciye kuri STV namakuru meza vraiment twasanze nkuko docteur yabivuze twasanze atamugera gwa aje namugera gwa vya vrai we narakubwiye nje nubwo muko murambeshera ngo ndagwa umugera je ntamugera ngwaye ariko ntavyo mwumvise je twaragiye kwa muganga gusa muga twasinze atamugera afise igihe duheruka Bichonde hamwe na Ajara bagiye gupimisha SIDA ariko nabonye ko Ajara atasida gwaye rero nanje nkibaza none iyo SIDA ujya muhungu avuga ko agwaye yayikuye he ariko rero ikintu cyanteye amakenga nabwiye umusheri wanje ati tuje kwa muganga twipimisha nawe arabyanga rero sinzi impamvu ariko aranka ko twoja kwa muganga Vario na ofisa makenga kugwaye natwe shaka kubivuga gute nakubwiye je ndakomeye urumva mu muryango wacu je nta numwe agwaye umugera wa SIDA Jibyo nuko urambira gisi ndabitahuwe umva yoshaka kunyagiriza ko je mwangyama na Jackson vraiment je navyo navuze na Didier navyo yavuze namubwiye ati kwa muganga singenda kandi je nuse kumbwira ico kintu je cyo kuja kwa muganga iyo namenya ko tuje ngaha kuvuga ivyo bintu je sinari kuza none bishe kumanga basibiza biragushavuje ukuntu none ikibazo ufise ni kibazo nyabaki sawa wewe urizera ko ukomeye sawa ariko je nanje kubwanje ndakubwiye ati nanje kugira nizere ko none Didier haco wikeka ko wobugwaye urikeka Dikeki kimara jamanye umviriza ndakubwira ikintu urazi yuko Jackson je twabana mu nzimwe urumva uyu n'umusheri wanje kandi jewe kuba no basanga na Jackson bariko barayaga nta kintu no kwikeka kubera mvuga ati Jackson n'umugenzi wanje nawe n'umusheri wanje ariko vyarashobora gushika jewe nkaza nka Ivyo mvuye nkaca nsanga Jackson bari kumwe n'uyu none noca nibwira ko atakintu boba barakoze niyo mpamvu rero nanje mfise ubwoba mvuga ati none Jackson ko yarinza gwara umugera kandi nanje Jackson tukaba tuzinanye iminyuro myinshi twarakoranye byinshi none kubera iketereka nanje mbwira umusheri wanje tuje kwa muganga twipimishe none naringiza amakosa kandi mwana mwambaye neza ryo mwana mugiye umva vyansi nyene yansi urumva yansi aha je navuze ati reka je telefone sheri wanje twumvikane tuje kwa muganga dupime ivyabaye kuri Jackson natwe nibize bitubeko urumva kuko urabona Jackson n'umusheri wiwe Jackson yavuga ko umusheri we ari yamwanduje ariko ino munsi tukaba dusanze sheri we na SIDA gwaye ariko Jackson arayifise urumva rero nanje nayimbwiye umusheri wanje tuje kwipimisha nkuko nabo bagiye kwipimisha nituze twagiriza abandi ariko yavyanse ndavuga ati sa reka jewe ngende kurondera twumvikanishe kugira turabe ko none haco wikeka none
haco mwikiye kuba kinini basi mudashobora so kwikingira ku bwanje je sindaja kwa muganga kwipimisha jewe mvuga ati nk'ubu bishitse nkagenda kwa muganga nkipimisha nkasanga ndayifise none uyu noza ko bimubwira akavyemera oya biciye bishika nkasanga je ndayifise sindaja kwa muganga navyonze umva dufate nakarorero sanze ndayigwaye uyu nje nkabimubwira yo vyemera noca mvuga ko nayikuye niyo mpamvu rero nashaka ko twojana kugira ngo twipimishe twese biconde ntahura giye rero kwa muganga singenda bico nawe uriko arabikwemeza urumva umviriza ndakubwira biratuma nto kwizera ijana kwijana uko onyene uri kuranka ko twoja kwa muganga je nawe gupima biratuma nto kwizera ijana kwijana kugukunda ndagukunda ariko aho ugeze ndarambiwe urambe kwira kuja kwa muganga gabicende no kuri kwimana namubwiye singenda amaze kubikubwira niyo kubera ko mu matiza aho nashaka nibiki ivyo bangombwa mujane muri babiri mugende kwipimisha je duhuriye ko nikirije naje mushira na byanse rero na byanse okay singeneye na byanse gusa kwipimisha ni vyiza kumira amagara yawe bica nababwiye je ndakomeye none ivyo ndababwiye did ndakomeye ariko nishaka kunyumva biconde umviriza ndakubwira ikintu kimwe urabona ibi bintu uri kurankorera kuri uno mwanya biratuma jewe ntasubira kukwizera urumva kandi n'urukundo rw'iwanje go narangirira no ngaha nkaca nicara jewe ntasubira no kukwiyumvira nuko wewe wigeze kuba uri kumwe na jewe kubera icyo kintu uri kurakora kandi bishitse jewe nk'ubu dufate ndagiye kwa muganga nkapima nkasanga jewe umugera ndawugwaye nibisugura ko roba nawukuye ahandi niyo uba wawunyanduje Dije nukumbwiye jewe ndabikubwiye neza wayibona bon gusa je naco simbona icyo nabivuga gusa abajene bo turijajara sivyo turijajara none ntusanga muhamuje bamutikingi nanemere wogira iki umuntu mumaze kwizerana umwizera nkande ni nyoko wawe ni so wawe ni imana ni marayika na marayika ntuzenya Yosefu nigeze amwizirije kugira ko Mariya azovyara umukiza Yesu mugambi mbwe mufate mwizerane ya sampulse apana kwizerana bamurika iturangaje za kera umuntu yo muhuye mukabonana mukaya kandi mwamuhuye mukuze ntubuzi n'amagara yiwe none ivyo wovyizera gute ngo kwizera ko umuntu uramubonye ararenganye sawa wamukunze rero n'umuhungu n'umukobwa iyo bari mu rukundo ntibashobora kwiyumvira ko hari ikintu cy'ingaruka coza mu nyuma uca usanga mugiye mu bindi bintu ugasanga mugeze kure kubera iki mutwagwa n'ibishobisho vy'urukundo none nk'ubu jewe nari namwizeye ariko urabona yuko ibishobisho rero mu bigabanya bizobica bizona bitu byo bishobisho wewe ukumeze umengo urafise stress ibikuru kandi umengo urafise maybe amakuru uba warumvise yerekeye nande nujya mudemu bicondo Mary ndakubwira ikintu jewe ndavye Jackson ukuntu byabaye nkaca mbona ukuntu je na Jackson kuvuga twarizerana kuko twarabagenzi ni kuvuga yuko jewe umukunzi w'iwanje Jackson arakubwiye ko twahoze tubana warabimbwiye hajya Jackson burya mu nyuma yagiye kuva muhiri wanje tuca kuturitandukanya caza kubu kwiwe nanje maze cyangwa hajya muhiri wanje kuko je nari mfise ikizere yuko nari namubwiye Jackson nari mfise ikizere yuko umwanya n'umwanya nashobora kumutwara biconde akambera umugore wanje rero sinari kumuzana mu nzu tubanamwe turi abahungu babiri Jackson yaciye yemuka acaja kuba handi ariko ndavye byabaye kuri Jackson nkaca ndaba na biconde no ujya umusheri wa Jackson ajara nkaca mbona ajara arakomeye Jackson nawe nkazamva aragwaye SIDA ariko narahindukije ubwenge ndibuka ko Jackson tukibana biconde yarashobora kuza Jackson muhira kundaba biconde ari hajya canke biconde aje kundaba muhira Jackson tukibana Jackson yaramwakira agasanga ajewe si hondi umva
Jackson akamwakira usanga nyene bariko baratera inkuru n'amablage nyene nk'abantu nyene ahubwo cyo mbona abavandimwe none aho noreka kugira ubwoba kwe Dide cyo mbona genda wipimisha sivyo genda wipimisha mugenzi genda wipimisha ko ngaho ubona ko ndugara ugasanga ntaco nta maybe ntarwaye bivaye na stress n'ivyiyumviro rero vyiza genda wipimishe hajya umucamanza mukuru ni hehe urya rupapuro rwa muganga aza kwandikira usije mukoko ko namubonye arasho yagiza ariko friend of tuzagira iki tuzomenya SIDA wewe iyo micro wewe ugende gusa vyiza cyo nta kibazo jewe jo ndaja kwa muganga kwipimisha ariko gusa cyonzi ico ukuri kuzomenyekana kuzoza sawa merci ego sawa shamwe ego namwe sawa kunzi ba TV mukoze dukurikirana ndabakunda cyane murabizi tuzosubira indi munsi bizu Every story matters.